muri irya minsi Yezu yaciriye uyu mugani shengero ry'abantu ati ubwami bw'ijuru busa n'agatete k'isinapi umuntu yateye mu murima wiwe, ni gato mu zindi ntete zose ariko gakuze gasumba izindi mbuto zose zirimwa, kikaba mbere igiti inyoni zo mu kirere zikaza kwarika mu mashami. Abacira ubundi mugana ati ubwami bw'ijuru bungana nk'umwambiro umugore yakiriye agasuka mu ngero z'ifu zitatu gushika byose bikakame. Ibyo byose Yezu yabyiganiye ishengero mu migani, kandi ntaco yababwira atakivuze mu migani, kugira ngo iryavuzwe n'umuhanuzi ritahe ngo iryo nzovuga rizoza mu migani, nzohishura ivyanyegejwe izitararemwa. Twakireka dushimagiza inkuru nziza ya Kristu. Batoni mutone yatotahaye kamwatewe iteka yabafise ubutore burategwa ibitonga ibitongati. Muri iyi minsi twarasomewe kandi turazirikana imigani itari mike Yezu yaciriye abiwe, ariko sabakera gusa, natwe turimwe mu biwe yaciriye umugani kera n'ubu ari yaduciriye. Imigani yaciye ni myinshi, iyo baba batanga ijambo ry'itazirano tukita surno Yezu bamutazira gacamugani gacamigani. Kirari kiganiro mu Samirizi y'u Burundi cyitwa cumugani gacamugani, Yezu bamwita gacamugani. Mbere Matayo we ayivugije ayicumurya ati byose yababwira mu migani, ndarakiwe yabwira atari mu migani. Nawe no havyo yavuze bitari mu migani, nani bitangaro yabikora mu migani. Yashatse kunuza inkuru avuga ati imigani ya Yezu irahambaye, kandi burya umugani ikiza cawo nuko umuntu akuramo akantu kamuraba mu vyarimwo ahari n'ahageze, hagenda hari akantu kagume mu mutwe no mu mutima aguma yiyumvira mu bwiza bw'imigani. Hiyo aduciriye amazi imisi aducira n'ubaduciriye ibiri, nubura kandi ukuramo kagufasha uti ndavye byari mu vya bindi n'ahandi n'ababandi ne kwa kundi ijambo ukura muri ugumya. Ariko kandi imigani ifise nini mpengamiro novuga mbi, ushaka umugani waguciriye ntutegere namba ibyo bashatse kubwira, cyangwa ugategera ibitari byo atari byo ashaka kubwira. Mbayo migani ya Yezu dukuremo ijambo ryo tugirira neza ari inkuru nziza, kwari mu nkuru nziza nyene. Igituma ari inkuru nziza kuri twebwe bitubwira ibintu bitugirira akamaro. Inkuru nziza usanga itwenza abasayira bakagimara, ngari idatwenza ikubwira ibintu wowe bikurawe bigufitiye akamaro, iba ari nziza. Iyi minsi yatucira Yezu mu mari tegereje neza yacimigani atubwame bw'ijuru busa nibi ubwami bw'ijuru bumeze, yereke byose ubwami bw'ijuru. Igituma atwigisha iyo migani yifuza ko twobyinjiramo. Iyo ntumbera gati ntage n'umwe azozimira, kuko hano ku isi muhaba muri nk'ingenzi, iwanyu ni mwijuru nenda bacira gace nyene ijuru mutorihusha. Naho turukanga mu bintu bitari bike kandi birakenewe, amafaranga, kubaho neza, gutera imbere, kujya neza, kuba mu nzu nziza, byose birakenewe kandi biri n'akamaro. Mugabo tutabeshanye ndazohaguma imyaka ishika 200 cyangwa irenga. Nawo uruti ndahambaye ndakomeye rwose, ibyo ari byo byose ukutwentura abantu ubuzima bwacu umubiri wacu ntushobora kurinda kumara imyaka ishika 300. Ugizwe bakashikanga nk'imyaka 120 uba wabishoboye ucubananye ugenda. Ariko rero buryo biravye ubuzima bukurikira inyuma y'urupfu niko burebure gusunza bwa hano ku isi, ko n'ubuzima budahera. Wimvire nawe ubuhushije
naronse amafaranga menshi ndi gihangage mu gutunga mu vy'ivyigwa mu kumenyekana kw'isi namwe iminsi yose mu binyamakuru mu televiziyo baramvuga barandirimba umaze bujya gushika munsi y'ivu umera nk'abandi usanga umubiri wagiye usanga n'amagufa asigaye hariya kuburi washinje ubwinyo mu kuzimu nawe bimwe wahora utunze ubatiyeko navyo niba barahushije ubwo buzima budahera ubuhumiwe niyo n'umunsi tugiriye jambo iyo migani yose ko yereka ubuzima budahera reka naco nokuramo kimfasha nanje sinze ndabuhushe ejo bundi naraje mu karuhuko nagize nkuranye umuryango wanje tuganire habwe n'ijambo ry'Imana babwira none mushaka yuko je noja mwijuru ndumwe cyane mu gusenga tuvuga ivy'Imana kandi barangamburukiye tuza kwa bitegera akorushimikira ku kintu gihambaye twogumye ubu muri iyi migani aducire iyibiri abatveke bwame bw'ijuru umugani w'agasinapi cyo sigura nakandu gatoyi ariko gato akabigiti kinini gose nyanzo nyoni zikaza kwarika mu mashami yacu natwe ngere dushika mu ijuru suko ibintu by'agatangaza bihambaye byagahagarika shengero tonyo duto dusanzwe two bubuzima busanzwe kumuntu hayikira buri cyamazi rero zirabivuze tutayikira buri cyamazi agaye umuntu ko ari umwigishwa wanje ntazobura impera tugwa umuntu ukamugirira gasurira mu ibarabara yari yaradasinziriye yavuze icumbati ku mutima gusanga mwenyura imuhaye bake akagenda akatima keze utakwa kantu gato yokora kubugiye kuramutsa ko mbore yigwariye mu bitaro kaca kumusuhuza nate amafaranga ubuvize nawe ko nawe usanga benshi bayakeneye mwafite nahaci nabaza kanya twataganiye namwihwe namuremesheje uto dusanzwe tumubuzo busanzwe ngari umukenyuro rero yizi ukora byo mu buzima ndibishikiriza ijuru eka umugani ugira kabiri ati rero umukenyuro umuhamuro nugushama urukundo rwinshi navuze ati umugani werekeye atwambwije gusa kandi n'umukenzi yafashe mwambiro awushira mu ngero zitatu zifu byose bikakama uyu mwambiro atubwira ni mwambiro w'urukundo ngaho tuvuze urukundo benshi barutegera ukutari kuko bishakiye bati ndagukunda ndakunda umupira ndakunda amafiriti ndakunda amashurwe ndakunda usanga ndakunda umukobwa ndakunda umuhungu usanga ubwo rukundo aduha intumbero yako ndi urukundo rw'ubutatu bweranda cyangwa ubutatu bweranda nico gisigura izo ngero zitatu bashira muri iyo fu twekavuze zitatu tugira uko imigani yose Yezu yayicabaze guharura ijambo ryose azi gituma avuze ivyo nyene bitondetse uko yabitondetse ayavuze n'ibigiranka ingero zitatu katubwire ubutatu bweranda urukundo rusaka ubutatu bweranda ugakunda nk'Imana data ikunda gute umuvyeyi yawe abandi nawe uko ushoboye ugakunda nka Yezu yadupfiriye aritanga abukunda na bitangire mukubigorera mukunda cyangwa kuruzuba cyangwa uti ngenda n'amaguru katane bitoro bihari umuntu ukamwitangira ukakunda nka Yezu uwo mutima mweranda gukunda nkawe ntaboneka ni nk'umuyaga ngabona nk'umuyaga ubona ibintu uhutisha ngo urukundo rutanaboneka ariko ukaba rurimwo ahantu Imana irahari ukunze kuri ubwo buryo rusanga ubwo rukundo utuntu dutoduto ukaba nk'umwambiro ushika mu bintu bitari bike mwijuru usanga bariciye dirigoye kandi rigoreye aho nyene ubwo rukundo tuvuga wiravye neza mu ngiro ukuntu abantu babayeho namwe ni wiravye cyaturufise urukundo by'ukuri aha mu Burundi nizo twese ducamwo kandi turabibona yatarufise urukundo by'ukuri rushitse imizikure rukomeye ibitoro twobironse y'abantu by'ukuri twakundana Barundi twakundana by'ukuri ntihagire kumbure ubutunga byinshi byarenze ugasambere akano gusumva itunga leta n'u Burundi bwose ari umwe tugasabikana tudufise bigatungana kubera urukundo cyobonetse amahoro kwisi hafi muri Kongo ariko hari nko muri Ukraine hari muri Israel abantu bacina ingwano y'abayahudi n'abarabu kuva kera mbega abantu nda mutima urukundo bafise uko kwicana arukundo rwari ruhari utuntu twamisi yose tukarushiramwo abagwaye babura imiti cyabandi n'uwakubitirako mbere ugasanga bamuvuye baca bamufungira no mu bitaro hava yarishe cyo ugasanga kumuravye aho dushajya no hina abantu bagenda kwibarabara tegecho bikorako cyonje mu karoko mandaba nkihweza ni ahantu aho mbona ibintu bya rutuni kwanaka rujya n'urwanaka
kandi abandi batagira nubwo bakucumbisha kumwe. Niyo tuje mu isengero gusenga kwa Yesu tukamutambira tweza twihweza. Sinco yiyumvira muramwibaritsa. Ati we kuvuga we ujya ko yaye ubusa nawe haza kwicwa n'injya nawe yaraye ubusa nawe muje muri abana banje bose arakumva ingene tubaho hanze ingene dukora n'ingene twigenza mu bikurikira mu buzima busanzwe kwavuga nk'aba mu bikira ndashaka kwagane mu bikira akunda gusenga cyane kandi agakunda Imana kegera Imana ari gukora mu isengero iminsi yose mukamamubwira ati mama ogira Imana yamaze gusenga mukamubwira ati wowe ugira Imana kwe mu bikira asanzwe ingene y'abana n'abandi babikira kirabatu cyari nk'igitega cokeje kubo vyita yavuze nka doktora mu byo kubesha avuze ngero na master mu bwiyorobetsi avuze n'ama diploma tari make mu kayabago karenze ko mu kuregana mu bintu kwari rudubi sino kwivuje ko tubana nawe akabaza ati mukama agenda gukunda kwenda umubikira nukati wowe ugira Imana byakabaye kera tenika mukama mbwira ingene ngira Imana we kwa ati ngene ngira Imana turahamwe n'ibigenda ati wewe wamubikira ingene mbona uza kunsenga kenshi nkabona ukuntu banye n'abandi ingene muri hamisi yose ingene wifata iyo ntaba amaboko yanje yombi abamvye bana guhaye ikofe kera abataba kibya tugira Imana tuza mu isengero imico tugatambaye za twihweza abona nuto twigira ingene mu buzima busanzwe imaboro ndamakove n'abatari bake nani kana kiwacu kabwiye mukuru yari mukorezi ahantu mu France mvuka hari umusaraba munini gose nguyu tete ngabakorezi bicaye kwa kwaratari yeza kumaraba abwira umukuru ati we mukuru wanje ngaho yitwa Floribera twe mbona umenga ugumukubagana hajyane impande ya pati kandi urumukorezi tujya mugabo ari hajya kumusaraba mbona umenga kuraba gihe cyose ujya mugabo bamvye ati musu uzozubone akuvumya mate cyabuze nakana gato ikimyaka 2 irantangaza abeze uvuma mu mate bujya n'abatari bake hamwe twi ngene tubaho tugerageze ariko kuja mwijuru turavyumvise Imana tubwire kugira ngo ati sinabari inkore ku maso ndabwire ikintu kimwe mu bintu byo babuza kuja mwijuru ati n'ibigirwamana nico gisoma cyambere byatubwiye hano bifuza kuja mwijuru mbwa akazitirwa n'ibigirwamana aba banyisraeli bagiye mu gahinga musagenda kona n'umukama ku musozi babona yatevye baca bacura ishuri y'inzahawa bari batanga gusenga no kuririmbira kigomana rero kumbure cinje no mu buzima bwacu usanga ujye urifije gashuri wawe wabitse bamekagendera mu mufuko gasanga nkaya amatelefone turiho gihe cyose basanga kare harya mu nzu cyangwa kare mu kabati ugasanga ivyo tugomana kiri mu buzima bwacu usanga ari twinshi twotubuza kwinjira mu ijuru ariko kino gusoma baduhaye bwo tugere neza aba bantu nibanka Imana ntibayanga bashitana mugabo bararambigwa bati Musa yatevye bo ndiyaza ibintu by'Imana byo batari tugire mu bindi igicumo cyo kurambigwa péché d'impatience bati mukabana musaza akazi mazimya niruka nabuza akazi reka ndabe nigire mutundi usanga Imana urayisubirije umukama tutamusavye bitoro yacike ndumwaka imyaka ingahe ndabe turaduha reka twigire utundi twiyenga yengere nta wizi muti kumbure nasavye ibintu ngo ndabitunganye muri sindunze nk'abandi kampindure Imana ndayive ko nige muri systeme kumburi tuma nanje ngati wewe nturi muri systeme twakubonyemwo kutama ande macenga ingene ushikira itunga no buryo butagororotse ugasanga ko muri ivyo byose bituma umuntu arambigwa buryo Imana duha twanje kwirute kandi Imana iha abarambije abayihuse batashe Imana bisaba ko mu utekana ukayenge ndaye ko ntogira igihomana nkayisubiriza nivyo bikononera suko umuntu aba yansi Imana akunze ibizi bintu ugasanga bigusumbiye Imana ikoreye ku bucumi igicumuro ngike twumve kigirwamana sukwibangikanya gusa usanga kundi nka sport ukayisunda gukunda Imana kusuma Imana ukagira muri sport hakuna n'umugambwe twebwe umugambwe usanga mu mutwe wawe ni Imana Tawasa kumbure amafaranga cyakunda kumbure zabaneze ugacha kumbure kunda bagato kunda n'abagore byose birasa ukamega bigusumbiye Imana nize bigirwamana cyo kutubuza gushikira ijuru ariko kandi kihambaye kandi kigoye Imana yabakoye mu Misiri irabarokora ishitse ahantu hari mugahinga hakuyishimira barabicuritse
bayivuna umutima kandi yabagira ivyiza vyinshi no muzafasha bati abantu barambabaje yabahaye n'amabwirizwa acira yamenagura ibyagishura afata ngo arakimendagira ubufashira mu mazi bene muce muyanwa munyo mbere ibintu bo urabona cyo muyanwa mbere yaciye anuza inkuru nawe nyene kumurengera ko akumukama tamubwiye mugahamba kumbura Imana ngira ivyiza kiragazubirabe mu buzima bwawe ntuyivuna umutima ntuyisubirize ibibushanye nabi umuyishimira nwarimba mu muzatu tuje kugushimira hari nibutse baciye mu Kirundi yekana abantu badashima bate ukijije numukira bate uwo wimburiye niwa kwimbira kandi bati gishaka kiguha masaka bugaca ukacituza umuriro babwa abantu badashima kandi usanga bamugira ivyiza we ntabikugira ntabusubize mu ndumane bacije no mu bintu vy'imyibutse imwe mu Kirundi baciye ku bintu vy'ubwoko ni mu kiyatanye mashakuri yavuze ubwoko niko imigani bayubatse twebwe ubwoko bwacu subuhutu subutwa n'ubwoko bw'Imana ngayo mugani niko bayiciye y'abantu badakengura bati umututsi umuvura ijisho bugaca akari gukanurira bati umuhutu umuvura intonge kuvuga amavunja bwaca ngo twiruke akagusika n'umutwa waramuvuga ati umutwa nawe umigisha koga bwaca kibiza umwana wawe umva rero abadakishije base bwoko bumwe n'abantu bose mureba kutembe mu bwoko bwanje nanje cyewe ahondi bije ndashimira Imana bikwiye dutangura gushima tukashimira Imana yaguhaye amagara ikaguha n'umuryango ikaguha nahuri ukabugire gute na gute buryo urayishimira je harimo nabwe tutera inkuru ntije ngerageza ko il faut voir le positif mu buzima ibintu byo bari byiza burya nta kubura ikintu cyiza mu buzima ukengurukira Imana ketubona ibintu tudafise ntitubone izo dufise kandi mu Burundi ibintu dufise igihugu cyiza gutya umuntu abitegera agiye kubona nk'ahandi tunakubitiye ahantu mu gihugu cya Sweden ta Norvege karuhuko umuntu yampaye andihira ko karuhuko ushita ahantu mu buraruko bw'isi pole nord muri amezi kwezi kwa gatandatu kwindwi k'umunani ntibwira na gatoyi no mu gicugu hagati minwi sanzwe bariko riri hajya rigenda riba higihenda baje rirenga rihindukiriramo iriserutse kandi riragarutse hakaguma umunsi wose igihe cyose ntibwira bwira namba mugambugena ko gihindukiye mu mezi ngo kw'icumi n'ukwezi kwa mbere ndibuca namba haguma ari umwijima igihe cyose wumva rero nkaho hantu mu Burundi mu gatondo izuba riraseruka rikarenga bukeye rikagaruka igari bigo bitaza tutwa nkare mu zabura yashaka kumara iminsi 3 atazi ububonye njyana bari mu Canada bivuga usanga birashiko hari usanga atazi ububonye uburundi twibonera izo iminsi yose batahiriwe usa imvura iragwa ibintu biratungana usanga hari ibihugu mu bihugu by'abarabona hano usanga ari ruzuba usanga ruhari ugasanga aho ukengurukira Imana yaduhaye nk'ivyo igihugu tuconone kitunanira gatoyi kwisi katubuze kwagira neza kabeka kaparatizo hano kwisi byo ukunda hawdere kwa rukundo niko rubuze utuntu duto umwe wese aherereye wabura umurimye umworozi umudandaji twihebeye Imana uri muri politike baguza tunga awuherereye shira mu rukundo rwinshi ubikore neza usanga ibintu bice bitungana ijuru durishikemwo wafashe n'abandi kurishikamo atari we wenyene none utunze wenyene abari bose bakagesera cyabwe mwijuru wenyene abandi ntibarije mu bwevyo buryoha cyo tumaye ko turahanura bigire kamaro ko rukundo tereza umwana yavuze ati hamwe sanamo yiwe ati jemwe keze wacu nzoba rukundo kushira urukundo butuntu duto ndodushikana mu ijuru akante nishiravuze ujya tanguje umuhoro w'abashonu state ati nukora ibintu bisanzwe ku buryo budasanzwe faire des choses ordinaires de façon extraordinaire kuvuga kushira mu rukundo rwinshi agusura carongereza ati bijya gukora ibintu bisanzwe byo ni bisanzwe mugakubishira mu rukundo ni ikintu kidasanzwe tanjane kubatumirira mu kabadufashe kugerageza hagiye uzohoza ijisho ariko ukabishobora ubwira mugenza butega nawe wegerageza ntazi na aho ijuru no tariki bamubwiye ucubanga ba mugabo yagenda umugore nako yagiye mu ijuru yapfuye kwa Petero ibete je ndaje mu ijuru Petero abateye ko nizo rasengo ari umuregiyo kandi we mwakunda Imana atewe n'amahoro karibe mu ijuru umugabo yacarashika nawe nawe yapfuye tanje mu ijuru ati we uraboregwa waja mu by'abagore kandi ntiwasenga ati eka
we nta numuriro ati mbwa Petero uyu mugore twamara imyaka 30 tubana nigeze ambwira na rimwe ko noheba ibyo byo kuboregwa nohe ibintu byagore noheba n'ibintu kaca musa nta nakibyo zambwira nemubaze no batabaye ntaye mu muriro Petero ati nivyo wa mugo uyu muntu we washaka umwanda wenye nawe uramureka ati cyo mujana mu muriro mwembe nare kumuragira tuce nabo usenga ukunda Imana uri umuntu mwiza ujya kumure mu bana cyangwa ushoye gushikira guti nyakubaho naho uri umutegetsi ukabaranya gutya uzohusha ijuru wewe nakuzorihusha kengo nawe umufashije twese benshi bashoboka tubeho neza hano kwisi turitangura ijuru hano kwisi mutsi twapfuye tugende turitwaye kuba twari muri iryo wewe munangiriye nkujya binanga udani cyo bikorako ngo ndoronke ijuru ninapfa umaze kuja kumpanda rero nituri kumwe ritangurira hano kwisi uri kumwe n'Imana ukora ivyiza ukushowe n'urukundo niryo juru buronse Imana irimwo musi wafuca ubandaniza hari mu ijuru cy'ibirahe igihe cyose nitse ndabivufuje kandi izo ndabasabiye mukama we gutangura ijuru hano kwisi umunsi twashengeye muze murishike mu mwese kandi tuzohwanirayo muragahoraho